ariko Stone hari abantu benshi bakina amafilme nkunze kubona iyo batariko baragaragara mu bikorwa vya filme bakora ibiganiro byinshi cyane kuko wewe Stone izina ryawe ntushobora kuja kuri media kanaka ko kene ko mukorana ikiganiro ngo banke ko mukora kuko uri views uri brand arama TV menshi we wazamuye wagejeje ku yindi etape kubera ibiganiro bagukoresha wenye nurabizi nitwe ndakubisubiramo kuko utafashe ingo gukora ibiganiro ugumugaragara Stone mugakino mu bisazo je nabwo nkunda gukora ibiganiro atakazi ndibushikirize si kandi special nk'abantu baratumenye yani dukora iboro by'amafilm mbaro yabirangombwa jize ko mugomba gukora nka interview uvuga ati ari igikorwa cyasohotse iboro byo genda kwiyandagaza mu mamezi asha ugakriya basu utuntu ugahenda umuntu basi ugahenda babigoze kubera iki je ko ngene niyubatse nabwo niyubatse muri bya bintu byo kubesha abantu ngo nigire uwo ntariwe iteka ryose Justine mba ndi uwo ndewe je ngo kungene ico nashaka Justine ko tuvugane it's about job urabona it's about job akazi kubera ko ndabona koresha umwanya meje iri motive akora bien sana ubone yazi so wari wese ashobora kuyikora ko ashobora kuba afise nk'amahirwe 60 kwijana yo kubashitse yani kubonwa maybe every day canke every week yani boro ngivyo cyo tumaje vuga ati rero ni good ndamutse fashe ubwibone bwanje no kwiyemera kwanje nkabishira down agenda nkababwira koresha umwanya ntitayeho ati ngo je ndi papa uwe mutoya nkamusaba gazi warufse chaîne ya YouTube yitwa Stone and CYCY yagiye nyene ijya irahari juste biva no kungene naco ituma kiri mu mpamvu yani bamiguzo kuvuga ati nyene ndashaka kazi impamvu babona muri filme biba bigoye cyane dukoresha amafaranga menshi yani ibintu nk'ivyo kandi gukora ibintu ata sponsor office ataba manager ugira ese nyene umva biba bigoye cyane kusho kimwe n'ibinya bya yani bya ibinya by'ubuhosti ko gukosha n'amafaranga 10,000 kuri biganiro 10 nyene ibintu nk'ivyo so nico gituma rero acemba na posh nyene cyane gusa nyene posh je ngaho ni mutube hafi harabansavye Stone ngo mama gingo muhengo akore ngo ibiganiro na wene mama giye ari karera abana reka manze akuze gaera suto amanza mukuze hama uhewe uri ngaha wavyisaba imbere yabo kuko aha ni wasavye jewe gusa wasavye nabo urumva bakwemerere mumanze kwanza mumwemerere Stone mumwereke yuko mwamwemereye mubikeneye urumva ejo nta post ikiganiro muce ngo Stone yake mumwereke neza yuko muri kumwe nawe kuko ndazi murakunda amajambo yiwe ndazi murakunda ingena meze murakunda wantu bakunzi bakoresha umanya media bakunzi b'umunyarusaku bakunzi batugesho bakunzi bacawa sutwa Mr Vuguta muri bo ndibaza mumeze neza cameraman anyiranyegereye ku buryo jeje nyindi kongira nubwo hari ukuntu kera ugiye kugura carte SIM nubu niko bimeze bagufotora bakwegereza ukasanga isura umengo ni nk'indimu n'isura yawe ifite amakenga wo sinzi rero nk'ubu sinzi abatinya ko amafoto nuze kamera zibegera nabasanga bafite amasura nyene yako none aco wikeka oya je ndi mwiza frame je nakavuga amazi imvura rikiragwa iboro kaka amazi ari kadondo ikana akajojotera ari kudondo gambandanya negera yakame ego bakunzi bacu uyu ni Stone negamiye munyakibi bakameramani mani zobahana bo uyu ni Stone muramuzi muramenyereye ni Stone papa muto bam dog bo mazimisi turiko turakora ibikorwa byinshi nga kuri koresha umwanya media mazimisi cyane mubona ibikorwa bigiye bitandukanye nga kuri koresha umwanya media ariko Stone ni ryambere ambye ati kaka hari kiyago nshaka tuyage watse kamera mu gihe nigera nibaza neza ko Stone ashaka kumbwira uko ati hari kiyago tugomba tuyage ataconzi hama ngo watse kamera nizera yuko Stone tuyaga ati bamdogo tongeye nini kuko nkuyu novuga yuko ari umuvumburo sinzi ibintu tugomba tuyage na Stone sinzi ibintu agomba bashikirize murazi yuko akunze gutanga ama message agiye atandukanye bona umugore wiwe urumva sinzi ubutumwa agomba kubashikiriza sukamwe ikirahuri waronse kimwe
nashaka bibiri kwera abadukurikirana babone yuko twaguze ifana zibiri n'aharimo sivyo hehe nyazi ugurura zana ikindi kirahuri kimwe jamani tani uye nani brand tani uye nani system uhora ugura n'amenyo wewe Pax chukua mtu iko mu telefone urikura kamera uri mu matelefone mwanga juni birahuri biwiri yako apo uyaze na kwako uyaze uzuze hose ibayita isa sinsubira no kuyinwa itakwiko hapo sana ni ibiyenda byibuka nkikora filme ndoko kutanaka mu banaka suda kamuna kagabuwa ngo jutuse ne ipetikane yani ni original yani unabigawia kusene kabisa ego ewa imvura yadutoteje bikomeye cyane gose ego bakunzi bacu rero reka tumwakire kwanza Stone umeze neza cyane kwenda ameze neza bite bakunzi bawe koresha umwanya media yaganize ko umeze fresh shaje nakikiranya ndakeka ndameze bien kuyi imisi myishimo cyane mbere abantu gukurikirana hari abantu bari bakuzi bakunda kugukurikirana twatuntu ya ma system ya ma filme officiel filme ntibakibibona vyagenze gute Gaston nyene erega burya naje gusanga mani inzara igimpano akenje usanga iyo umuntu afise impano atabasha yani kwikoresha nguko ingere babikenewe biva no kungene aba afise inzara naco gituma rero n'umusaje nakubwira ati naco gituma ryari last week nakubwira ati man jarashaka kuganira nawe kubera ko ndabona nishinze bino bintu of course impano nimba ndayifise ariko nyene ari ibindi ntafise Stone uri umukinnyi w'amafilme uri umu acteur kabisa ndabizi neza yuko ushoboye umwuga wa film urawushoboye kabisa ariko Stone hari abantu benshi bakina amafilme nkunze kubona iyo batariko baragaragara mu bikorwa vya filme bakora ibiganiro byinshi cyane kuko wewe Stone izina ryawe ntushobora kuja kuri media kanaka ko ukene ko mukorana ikiganiro ngo banke ko mukora kuko uri views uri brand hari ama TV menshi wewe wazamuye wagejeje ku yindi etape kubera ibiganiro bagukoresha wenye nurabizi nitwe ndakubisubiramo kuko utafashe ngo gukora ibiganiro ugumugaragara Gaston mugakino mu bisazo je nabwo nkunda gukora ibiganiro atakazi ndibushikirize si kandi special nk'abantu baratumenye yani dukora iboro vy'amafilm mbaro yabirangombwa jize ko mugomba gukora nka interview uvuga ati rero ari igikorwa casohotse iboro byo genda kwiyandagaza mu mamedia sha ugakriya basu utuntu ugahenda umuntu basi ugahenda biba bigoze kubera iki je ko ngene niyubatse nabwo niyubatse muri vya bintu byo kubesha abantu ngo nigire uwo ntariwe iteka ryose jitine mba ndi uwo ndewe nyene naco gituma rero biva no kungera amaze kubona yuko unyata buryo bwagije bwo gukora filme ndavuga ati wenda ndashobora kusha nzimangana burundu ko nikungene abana abantu twadumeze ya uyu munsi urareka kino kintu uwundi akagikora wagikoze ejo niba aca yibukwa kuruta wagikoze hirya ejo ayisese nyenye uyu munsi rero nikiye gikorwa uje kudushikiza kuko wabitubwiye neza mushobora gukora interview atagikorwa uri kurashikiriza hari gikorwa cyo mwibanga ugira utubwire canke hari gikorwa wamaze kiri present ushaka ukimenyekanisha nyene jengo kungene ico nashaka jitine ko tuvugane it's about job urabona it's about job akazi kubera ko ndabona koresha umwanya meje iri motive yakora bien sana ubone yazi so wari wese ashobora kuyikora ko ashobora kuba afise nk'amahirwe 60 kwijana yo kubashitine yani kubonwa maybe every day canke every week yani boro ngivyo cyo tumaje vuga ati rero ni good ndamutse fashe ubwibone bwanje no kwiyemera kwanje nkabishira down agenda nkababwira koresha umwanya ntitayeho ati ngo je ndi papa uwe mutoya nkamusaba gazi Stone mu bisanzwe ico kintu je bujyane ko ndagikeka bo je ndi umuntu hari ukuntu niyumvira ikintu ariko sindagihereza agaciro none Stone ibi bintu vya online novuga neza yuko ari ibintu bigoye cyane kumvo izina ziriya urazi neza yuko kamera turacari muri life yo gukota kamera turacakotesha kamera Stone wowe kwanza icubahiro ndakubaha apare yo kuvuga ati uri papa muto
kuko ivyo byo barabizi barazi ko neza kukubahira ico ariko Stone uranankuriye muri ibi bintu vya social media niwe wanyigishije telefone gukoresha telefone niwe wanyigishije wanyugururiye Facebook yanje nahinduriyemo page nagize page ya Facebook niwe Westone wayinyugururiye man niwe watanguye kunyereka ingene ba postinga niwe wanyeretse ingene man hari ibintu byinshi cyane imbuga nyinshi niwe wazinyeretse urabizi neza kandi uravyibuka kaka hari ibintu byinshi cyane nimba umbwiye ico kintu ngo ukore kuri no media ico nzi cyo urazi yuko ntashobora kukubwira ati no ariko Stone ubona yuko Jevyo ntera nk'isoni nibutse ivyo wankore ndetse ndanaravye n'uburyo mfise atanubwo mfise bwo kuguhembaga muto mugiye turiko turondera amafaranga nyene jeze nkana bwo tugiye kuganira kuvyerekeye amafaranga ahubwo jeze yani tugiye kuganira yani kuvyerekeye wenda izina ritoya basi shobora kuba narubatse kugira ngo ritazimangana ese yep hamaden kuvuga ngo ucreate yani account ya Facebook ibiki nibiki ivyo ne bibaho man kuko na papa wabara kuvyaye ahubwo sangura mu rusha ubuzima bivana ukungene uba waritwaye wowe ubwo rero nabo ngumva guca shingira ati ngo rero kokoresha umwanya yani ngo arje na wenda natangiye gusoka before imbere yiwe ariko uyu mwanya ni wari kuri top kandi nawo bihagana ivyo yep nyene shavuga ati nyene ngumva kuza kumupropose nyene mwore kurikoresha umwanya mete nyene kugira ngo abafana babiri canke batatu bashaka kuba barigeze kumenya niyo zibanyibagire burundu nyene Stone ubwo butumwa bo mu bisanzwe wewe ufise n'impanuro nyinshi ufise mu mutwe hawe hameze nk'umuntu akuze cyane mu gihe atamyaka myinshi cyane ufise yose irahagije ariko hariho ikintu wagira ama video ya mbere wakora wayakoresha telefone wayafatisha telefone kandi message zarashika ndetse zinarenze cyane inokoresha umwanya media niko ikora ibiganiro pax akachama jenye sindiko ndayinwa ndiko ndaekonomiza igumi boneka kwirimwo wowe ucuyina go Stone mubisanzwe uyu mwuga wacu uragoye cyane kwanza mbwira warufise chaîne ya YouTube yitwa Stone and CYCY yagiye nyene irahari juste bivana kungene naco ituma kiri mu mpamvu yani bamiguzo kuvuga ati nyene ndashaka kazi yaba impamvu babona muri filme biba bigoye cyane dukoresha amafaranga menshi yani ibintu nk'ivyo kandi gukora ibintu ata sponsor office ataba manager ugira ese nyene umva biba bigoye cyane kuko kimwe n'ibinya bya yani bya ibinya by'ubuhosi kuko gukosha n'amafaranga 10,000 kuri biganiro 10 nyene ibintu nk'ivyo so nico gituma rero acemba ndaposhe nyene cyane gusa nyene poshije ngaho yab hama ivyo ukora avuga ati arico ari kurabaza mu mwanya uvuga ati ngo none ko na Genesis twashikiriza yani ubu video bwo kutanga imano ngo mbegaho nivyo zarashaka kuri nuze ya musanzwe kira nuze yose bifize principe zabo sivye byanga bikunda yani I no let you down sinzo kugwisha ubwo biri kose gusa aho yani aho biri kuko kira kigano cyose ukora ndakibona ico nzi cyoco ntabwo tuzogenda tumanuka kuko yo niyo na defo yacu kabisa iyo dukoze ikintu dukore yani tugenda dukora ciza kiruta cakindi twakoze that's all ivyavuze ngo misi yose dukora ciza kirutira raho ni n'amafilme twahoze dukina kera ewa hari amafilme menshi twakinye ndayibuka ariyo na filme je nigize gushana kuri page ya Facebook yitwa 1 hour isaha imwe ibintu vyabaye mu isaha imwe ni sinema iryoshe cyane aho Stone yari seriye cyane Stone abari seriye cyane Stone uri papa wanje muto uri papa wanje muto ariko uranankuriye muri ibi bintu vya social media Stone jewe ino media urayizi amabanga yayo menshi urayazi neza ibi bintu ntubona yuko ari ibintu kintu bizova byica no kuri Stone kukuri kukivi umuntu akubona kumbonesha kuri ari ku kazi urumva benshi barazi uko babeshwejeho nibi bintu ego ukoze ubaye serieux birakubeshaho Stone
wabivuze neza ati burya amahera siyo atumye nza kukubwira dukore nkora ibiganiro abari ko badukurikirana ubijeje iki jize mushama kibol je no bizeza nuko gusa nyene tuzobasha gukora bien nyene dukomeze nyene Jito fonye turushize nyene gukora yani vyiza kuko yani amafaranga nguko nyene bivuze imbere ntabwo yani guvyo zo guhembwa sibyo byingenzi cyane ahubwo nyene nijabwo ahubwo ngiriye imuhwe wewe kubera ko wenda bisa nkaho umengo nta kintu zo buri kurunguka sana yani vyatari kuko kubera ko urumva ni jewe naje jiste naje kuri kugira ngo babafana babiri canke batatu bari basanzwe banzi wenda muri film umwanya sinzi muri one hour sinzi mu nyamaswa sinzi mu rukundo rudashobotse sinzi ubwoba kugira ngo nyene yani ntazibangana nyene ngo Burundi isi nyene nico gituma ndavuga nyene ko ndagutse yani ndakuririye ko nyene nkarimwe kubusa I don't know ntabwo ari kindi oya bo erega Stone mu bisanzwe aba bafana je ndabibuka nkiri muri waka hari amakomantere menshi nabona ngo koresha umwanya yongerezwa yongerezwa umushahara kubera ibikorwa nakora babona bavuga tuno muhungu n'umukozi kabisa Stone ni wakora cyane bakabona tuno muhungu kabisa ari karakora kandi please ukora niko uburi kurinziza amafaranga ku ino shene yinziza amafaranga yinziza amahera urumva bakiyumvira kwa indika za komantere banyandikirako ubabwiye ikabo bana nyene kuko nyene ikiro kiganiro bakizwa carabaye baba bizishye nyene yuko tuje ngaboro kugira ngo dukore ibikorwa byo gushikiriza yani ivyo bakwiriye kumenya apana ivyo bazi ivyo bakwiriye kumenya giste ku bintu ko biraca yijya nino nyene biriko biraba kandi n'impamvu nyamukuru nesema yuko kino kiganiro tugikore kuko ibi byari ibintu twari kugana nyene private nkakubwira koresha umwaja just one job ndashaka gukorana nawe nyene ibintu nk'ivyo on ariko impamvu nabishaze kubishira kuri yani kuri social media ni kubereki ni kubera ko iyi siragoye twe tubivuganye je nawe gusa ama ejo nubwo ataco no uvuga cyangwa wataco wovuga wo kumva tumaze gutangura gukorana kwa zamba ngo koresha umwanya Stone agenda avuga ati ngo ni wowe wamwisabiye you see undi agomba Stone urazigira ibyo bakoresha umwanya agenda avuga ati ngo ni wowe wagiye kumutakambira nyene ibiboro nk'ivyo on niyo mpamvu rero giseraje kugira ngo turinde kijashuka cejo wona kizotuma tumaze gutanga gukora cyane yani bigaca bizamwo inuze yo gucika inguvu kuko tumaze gutangura na gukora na twese tugashikari yanya umwe agaca vamwo nubwo wokomeza ubo bicabise kandi umanuke nkuko ugene wakora uri umwe yesi nico gituma cyazishitenda gore ni kuri social media kugira ngo nyene nice nk'ijya ejo nibaze baronka impamvu yo kumbeshera avuga ati ngo koresha umwanya ngo Stone agenda avuga ukunya canke baze bambye ati ngo koresha umwanya ngo nyene ngo canke Stone ngo koresha umwanya agenda avuga kuno kubora yesi nyene kinyamukuru gusa nuko tugomba kugenda dukora nyene ibikomeye kuko niyo defo yacu gukora vyiza iyo dukora ikintu ciza uyu munsi tumekinga sure ejo dukoze dukora ico yani kiruta ico twakoze ejo hahise nyene bantu bacu Stone murumvisa amajambo ashikirije n'amajambo meza cyane kandi arakomeye cyane n'amajambo afise n'umutego wo muri kazoza siyo kubugusa afise n'umutego wo muri kazoza rero mwe mudukurikirana rega muraba boss bacu ku mpande zose Stone reka nimwamukundira nimwemera gatangura gukora ibikorwa ndabibona muri commentaire uko muza kubivuga nimwemera ko akora ibikorwa akabikora ndababwije ukuri azobikora ariko nihageraho amuvuga ati uyu muntu ukore n'umukozi arakwiye agahemba muzobimfashe musivyo ntimuzobintane kuko impingira cyari ndende cyane muzobimfashemwo turabe yuko agasabone koboneka kuko ndababwije ukuri dépense ya media film itwara nka 600 canke miliyoni canke 2 canke 3 miliyoni Aberi yashize ngo 10 miliyoni muri cinema East African Love cinema irikira bikora neza cyane irikirashisha urumva Prince yashize mu buryo bwinshi niko Prince nayimwemeza natwebwe bibiganiro kugira bibemeze neza tubishiramo uburyo bwinshi kuko akabare turimwo abadukirana ntibaza aho twagiye kugikorera nibazi quartier twagiyemo canke intara twagiye kubikoreramo urumva ubisigura neza yuko hari uburyo kana tudukonsoma kuko n'amamega aragoye cyane rero ni mutube hafi harabansavye Stone ngo mama gingo muhengo akore ngo ibiganiro na wene mama giye ari karera abana reka manze akuze gaera sutu amanza mukuze hama wewe uri ngaha wavyisabiye imbere yabo kuko aha ni wasavye jewe gusa wasavye nabo urumva
bakwemerere mumanze kwanza mumwemerere Stone mumwereke yuko mwamwemereye mubikeneye urumva ejo nta posting kiganiro muce ngo Stone yake mumwereke neza yuko muri kumwe nawe kuko ndazi murakunda amajambo yiwe ndazi murakunda ingena ameze murakunda muramwiyumvamwo nubwo benshi mutamuzi ariko hari abamuzi mumukurana mumuzi live hari umukobwa yitwa Aisha ari muri Saudi arazi Ornera arazi mama wanje kumusaga arazi hajya ku musufi twabaye arazi aho Ornera yabaye arazi bros arabizi vyose yitreze yo tijya treze yose gukumira arayizi cyo tuma kantu kose abonye acambwira fulane ivi na ivi rumba rero uyo muntu ndibaza reka arabikiganira nataka comment yako mimona Deni ego Stone niki kintu nk'ubutumwa butoyi woshikiriza bari kwadukurikirana apare iki kiyago turi nyene nk'ibisanzwe ara abantu bareka kugenda gusaba ubufasha kuko wabumva yuko wabasuzuguritse uyu muzije nje kubwira kurusha umwanya mereza akazi kandi binya ntabwo ari bya ball by'amabrain bya ball by'amabase usanga mbona baba bakiye ibintu kugira ngo bigire ikinyo yani just ibintu ball biri sérieux naje gituma rero ni koko buno buzima ku ball bugenda buhinduka kandi rero impamvu umwanya nje kumusaba koresha umwanya ngo amereza akazi ni kubera ko igihe cyose nari nifise cyo gukora ntabwo namwitwaye ko nabi ntabwo namugaye ko urumva nico gituma rero byabaye ngombwa gise ko byanyoroye ko ndabimubwira naco gituma yani nimba ufise ikinyawe nimba ufise kijyanya make sure nyene nikigutume kumva ko wovyimba nguba nabi n'abantu uko nuzi ejo abuzokenera nyene that's all kuba ari bubaza ko sisameze neza na muntu ameze neza cyane kabisa nyene icyo kintu rero urengeje ko nico kibi cyane abantu ngaba bagumye bafite amaso ati none sisi wari bamenyereye Stone mu biganiro bari kumwe na sisi na muntu rero sisi ngo ameze neza cyane araho arameze bien Stone bantu bacu yaciye mu bintu byinshi cyane ibintu vya sisi bamatangwe kubana yaciye ava muri Rukundo TV birazana imari nyinshi amajambo menshi kuva ku mwana kwanza kuri muntu yarazanye imari nyinshi kandi nkwezi y'amarere semwa sutwa zinagenda ndegeranya ibintu hirya no ngo umuntu ngo suwa Stone ngo nuwa Sami ngo nuwa Ciza nuwande urumva ariko Stone yarantawe yarambabara yarabonye ko ndiko ndarondera gafa rero nuko tumaze korana byinshi nimwamuha umwanya nimwavyemera muzomubona mu biganiro bye bitandukanye azokora ariko nimutavyemera vraiment nawe azoba bibonye yuko abantu prome kuko sho guforsa abantu batabishi bavuze ati oya hani tumukeneye ko abantu burya baratera ubwo ko hari abantu bashaka kubivuga muri commentaire batanaraba nibiganiro buri munsi ariko kubera ico agishikiye ko uyo munsi akiravye ngoya oya urumva yashaka kuduca intege ariko ndaraba amakomantere ari amakomantere menyereye ngavuga ati abantu bari ngaha abari mu rugo kabisa bakavyemeza Stone ati Stone naduhereze show Stone canke nitumukeneye ntidukeneye nuko ndabikora amahirwe ndayahereje mwebwe kuko ni mwebwe mwayiremye urazi ko ari bo bayiremye uravyibuka Stone amakomantere ngo bandanye ko tokanyamuji takoresha umwanya media bla 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 baracagwa gushigikira nyene boro nyizo ariko rero nimyirengagize yani natangura nari mu bantu banagerageje no kumugirisha iganiro koresha umwanya kuri ribaze namuwe nabaye umuhose kuri TV yiwe nyene ubwiyo basi nimwe mugerageza kunyanga muze kwibuka basaka boro kamwe nigeze kumufasha cyane gose bakunzi bacu bye ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba yagerageje inshuro nyinshi cyane kunywera ku kantu ariko biranka Imana irakinga ndabakunda cyane bye